Ndabaramukije mwese inshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu Inkuru Rudende Isange TV, isheni ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorera amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabahaye ikaze rero mu makuru yacu yo kuri iyi saha, akaba ari amakuru abagiriwe avugwa mu bisata bitandukanye, haba muri politiki, mu nkino, mu ndero, mw'iperereza, hagati y'akazi na muntu, mu makungu kure ndetse n'andi makuru yose aba ariko aravugwa ijya nino. Reka subire ndabahe ikaze mwese inshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri iyi chaîne yanyu Inkuru Rudende ya Isange TV. Iri ni iteka n'umunezero ntangire rero byo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri iyi chaîne yanyu Inkuru Rudende ya Isange TV, isheni ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka rusubire ndabahe ikaze mu amakuru yacu na cane araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Turanyarukira mu Rumonge hariko haravugwa urudandazwa rw'abana batwarwa mu gihugu ca Tanzania, ibiriko biratera uruhagarara ndetse n'ihungabana ry'umutekano muri aka karere. Naho Gitegaho ibikorwa byo mu Kigwati Nkurunziza City ngo bigiye kubandanya. Mu yandi makuru kandi nuko ngo uzotora umwavu wo kuri aka gatasi ngazobanza kwerekana ko ngo yaciye mikobeko ngo mu ndimo agiye guteramwo nkuko abahinga mu by'uburimyi babishikiriza. Naho Muramvyaho amazu y'uburiro azwi nka restaurant ngo ntarekuriwe kudandazamwo ibinyobwa vya Bararundi, nayo ngo uzobifatirwa mw'ibarabara inyuma y'isaha 5 z'ijoro yaborewe azohabwa indaro mu gasho zimuvuyeko atange amande y'ibihumbi 50. Reka mbanze mbibutse mu byone swivure partage ndetse na sabone kugira ngo tubandanye kubana amakuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza umwanya n'umwanya kuri iyi munesha kuri yanyu mukunda cyane Inkuru Rudende ya Isange TV. Reka rero subire ndabahe ikaze mu makuru yacu ku buryo bw'idonido, tugiye guhera kubiriko biravugwa mu Rumonge. Aho mu Rumonge umutekano wasubiye guhungabana, hariko haravugwa icuka kibi ngo ko banditse hari n'imigwi yitwaje ibganisho yasubiye ngo okwaduka muri ibi bice bitandukanye. Abanyagihugu rero bakaba bariko baratabaza umukuru w'igihugu ngo ahashike ndetse ohereze n'abajejwe umutekano gucungera muri ico gice bivanye nuko umutekano ubandanya uhungabana. Sibyo gusa kandi haranavugwa urudandazwa rw'abana batwarwa mu gihugu ca Tanzania. Bamwe mu banyagihugu bo ku mutumba Nyakuguma zone Kigwena komine Rumonge intara ya Burunga baremeza ko hari urudandazwa rw'abana bajanwa mu gihugu ca Tanzania rumaze iminsi rwibonekeza muri ako karere, aho hari ndetse n'umukenyezi avuga ko umwana wiwe yatwawe muri Tanzania agarukanwa hari ibihimba by'irondoka bamukuyemo ivyuma inyuma ngo yo kurwara amezi 3 ahava yitaba Imana. Uwo mukenyezi akababazwa ndetse nuko ngo wari yamutwaye yafashwe arapfungwa mu nyuma ararekurwa atarubanza rubayeho. Bamwe mu babanyi n'ababa kuri uwo mutumba baremeza ko muri ako gace urwo rudandazwa rwibonekeza, bakababazwa nuko ndetse ubutungane aho ku mutumba butabyitwararamwo neza. Umwe mu barongoye umutumba wa Nyakuguma Ntirabampa Augustin aremeza ayo makuru y'urwo rudandazwa rw'abana ndetse ngo n'uwo yatwawe agahava yitaba Imana, akavuga ko ngo abatwarwa cane hari abana b'abakobwa bafise hagati y'imyaka 10 na 15, akamenyesha ko amakuru bahabwa nabo byakunze bakagaruka bava muri Tanzania, abo bana bakoreshwa ibijanye n'ubushurashuzi. Augustin Minani musanteri wa komine Rumonge we avuga ko uwakoze ubwo bubisha bw'uwo mwana yahavuye yitaba Imana yarafashwe, ariko mu nyuma ngaratoroka, akemeza ko ngo babandanya bamurondera bakoranye n'inzego z'ubutungane kugira ngo ahanwe.
Agasaba kandi abanyagihugu bo muri komine Rumonge ko n'uwo ngo bokwikeka ko akora urwo rudandazwa yoca abishikiriza inzego zibijejwe kugira ngo amatohoza akorwe. Mu bushikiranganji bw'ubutungane umuvugizi wabwo arahumuriza ko ngo bagiye kumviriza uwo muryango kugira ngo utunganirizwe kandi ko ngo bariko barakora ibishoboka byose kugira ngo urudandazwa rw'abana rutuzwe. Naho Bujumbura ho umunyororo wo guherayo ndetse n'indishi y'akababaro y'imiliyoni 36 umwe nico gihano sentare nkuru ya Bubanza yaciriye kuri uyu wa gatatu abantu 6 ni abasore bane ndetse n'abagabo bubatse 2 bagiriwe n'icaha cyo gukubita umutama gushika aho bamwica hamwe ndetse no gushinzikaziriza ubuzima mwene wabo bakoresheje amahiri. Vyabereye muri Karinzi muri zone Muramba komine Bubanza mw'ijoro ryo kuwa 7 Nyakanga uyu mwaka. Umuhisi ngo yari asanzwe ari umuremesha kiyago kuri uwo mutumba. Amakuru ava kuri uwo mutumba kandi avuga ko abo batama 2 bari ngo batashe baca ngo bahura n'abo bantu bari kumwe n'umwigeme wo mu kibano. Abo batama baciye bategeka uwo mukobwa gutaha kuko ngo bagize amakenga ngo yo kumusigarana abo bantu. Bivuga ko uwo mukobwa ngo yagiye, abo bantu ngo baciye baca inkoni z'ikaratusi barengera kuri abo batama. Umwe ngo yacikaniye aho nyene, uwundi nawe ngo bamukubise aho bamukuye aho bamutwara mu bitaro. Abo bantu ngo baciye bahunga bahejeje kubikora. Mu rubanza rw'ikibiriraho abagiriwe n'icaha baburanye babihakana, ntibasiguye ariko igituma baciye bahunga canke ngo berekane abakubise abo batama. Bafatiwe igahombo iyo bari barahungiye baca bazanwa i Bubanza. Umuryango wabo batama urashima urwo rubanza. Naho Bujumbura ho Bujumbura Katedrali Regina Mundi yahimbaje yubile y'imyaka 25 y'ubwepiskopi. Katedrali Regina Mundi mu gisagara ca Bujumbura yahimbaje kuri uyu yubile y'imyaka 25 iheze umwungere wa diocese nkuru ya Bujumbura Musenyeri Gervais Bacimiyubusa yatiwe mwibanga ryo kuba umusenyeri, umunsi wahuriranye ndetse n'iyugururwa ry'umwaka w'ubutungane 2025-2026 muri Eklezia Katolike. Ibirori vy'iyo nkuka y'imisa vyitabwe n'abanyecubahiro batandukanye uhereye ku mukuru w'igihugu c'u Burundi Barizo Ndayishimiye n'umutamukanyi wa Angeline Ndayishimiye, icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza ndetse n'umutambukanyi wiwe. Umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi Nestor Ntawontuye n'umutambukanyi wiwe, umukuru w'inama nkenguzamateka Gervais Ndirakobuca, wahoze hari umukuru w'igihugu c'u Burundi Ndayizeye Domitien n'umutambukanyi wiwe, intumwa ya Papa mu Burundi, abaserukiye abasenyeri bo mu Burundi ndetse nabo mu bindi bihugu bitandukanye, abaserukira amasengero atandukanye, abaserukira kandi ibihugu vyabo ngaha mu Burundi n'izindi ndongozi zitandukanye. Reka tubandanirize amakuru yacu n'ubundi kubiriko biravugwa Igitega. Ibikorwa byo mu Kigwati Nkurunziza City bigiye kubandanya. Ni ibyashikirijwe n'umugwi ugizwe n'intumwa z'umukuru w'igihugu c'u Burundi kuri uyu wa gatatu. Ni mu gihe kandi bari baje gutanga icegeranyo c'ivyavuye mu matohoza, inyuma yaho hari abashikirije amakenga ko ngo barenganijwe. Abo bakaba kandi bari bituye ibiro vy'umukuru w'igihugu kugira ngo batunganirizwe. Urongoye uwo mugwi yamenyesheje ko uwo mugambi udashobora guhagarara kuko ari wo guteza imbere igihugu hisunzwe imbonakazoza y'igihugu. Abasarukiye imiryango isaba ko yoreganurwa yituye intwaro n'ubutungane, bituma ndetse ibikorwa byose vyo muri ico kigwati bihagarikwa. Muri 2023 bihagaritswe na Leonard Niyonsaba yararongoye ico gihe intara ya Rumonge. Abanyagihugu kandi bavuga ko bituye ibiro by'umukuru w'igihugu
ariko kuri uyu wa gatatu nta n'umwe yashitse muri ico kibanza. Mu gihe kandi abajejwe intwaro mu Gatete bo bemeza ko bari babararikiye kuza ngo kumviriza inyishu bahabwa n'abo bituye. Umuhanuzi mukuru mu biro vy'umukuru w'igihugu ajejwe amategeko n'intwaro ibereye akamenyesha ko ababazwa n'uko ngo abo bavuga ko bafise ibibazo batitavye isango bahawe no ku ncuro zigira kabiri zose. Akaba kandi yasabye ishirahamwe ritunganya ico kigwati kudasubira kudindiza ivyo bikorwa ahubwo ngo ribandanye umugambi vyihuta. Ico kigwati kandi ca Gatete kiri muri zone Gatete muri komine Rumonge intara ya Burunga, kirubatswemo ishure ryisumbuye ry'indaro Lycée Al Maktoum, kirimo kandi amazi meza n'umuyagankuba, kigizwe kandi n'amahegitari hafi 70. Abafiseyo amaparasera barashima iyi ngingo bakavuga ko ngo iterambere ryabo ririko rirabashanga. Naho mu yandi makuru ngo nuko uwuzotora umwavu ngo muri aka gatasi azobanza kwerekana ko yaciye imikobeko mu ndimo igiye guteramwo. Mu nama yo kuri uyu wa 19 Nyakanga uyu mwaka, umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi amenyesha ko leta ishira amafaranga menshi mu gisata c'uburimyi, ariko ugasanga umurimyi yarimye itongo ryose atibutse guca imikobeko, bigatuma ndetse haba inkukura. Umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Nestor Ntantuye avuga ko guhera kuri aka gatasi umuntu azoza gutora umwavu aho ngo basanzwe bayitorera azobanza kwerekana urupapuro yahawe n'uwujejwe indimo moniteur agricole hamwe ndetse n'umukuru w'umutumba rwemeza ko yaciye imikobeko aho agiye gutera. Ku bwa Nestor Ntantuye umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi, ntivyumvikana ingene umuntu ngo arima itongo ryose ariko akananirwa no guca imikobeko yarimwo gusamara. Naho Muramvyaho amazu y'uburiro restaurant ntarekuriwe kudandaza ibinyobwa vya Barundi, ngo nayo ngo uzofatirwa mw'ibarabara inyuma y'isaha 5 z'ijoro, iyo ngo yaborewe azohabwa indaro mu gasho ngo zivuye ko kandi agatanga amande y'ibihumbi 50 vy'amarundi. Bakaba bamenyesha kandi ko uzofatwa yuguruye ubunywero imbere y'isaha 9 azotanga amande y'ibihumbi 50, yongere kandi akoreshwe ibikorwa by'iterambere co kimwe ndetse n'abazoba bari mu kabare bose. Ubunywero bwo mu mitumba utegerezwa kugurura isaha 3 z'ijoro, kugara isaha 3 z'ijoro, ahari ubusantere naho isaha 5 z'ijoro. Abasaba inzoga bakoresheje imanza nabo ngo bazobanza kwiyandikisha mu bijanye n'intwaro guhera ku mukuru w'umutumba. Ivyo ni ibyafudikiwe mu nama musanteri wa komine Muramvya intara ya Gitega Nkurunziza Eric mu nama yagiranye n'abarongoye amazone yose agize iyo komine. Urongoye igipolisi bari kumwe n'abadandaza bose b'ibinyobwa vya Barahudi kuri uyu wa 19 Nyakanga uyu mwaka. Nk'uko musanteri yabishikirije ngo abenegihugu baramushikirije imyidogo myinshi ko inyota y'ivyo binyobwa ngo ibarembeje kandi ngo ibinyobwa bidasiba gutangwa. Nk'uko yabisiguye ngo ivyo biterwa n'abadandaza bikika mu kiza bakabinyegeza kugira ngo babizimbeko, ahandi naho ngo ababidandaza bakaba barundanye uruhande rumwe akaba ngo kure ntibashikirwe, bigatuma bafata ingendo ndende babirondera. Kubwiwe ngo rero ngo
akaba ngo yahagurutse agomba akore uko ashoboye kose kugira ngo umwenegihugu n'umudandaza bose baronke inyungu ingana, kuko ngo iyo abenegihugu babuze ibyo binyobwa vya Bralirwa baca bihereza izo bita udusarabwayi, nazo ngo zikaba zibangamira amagara y'abazihereza. Bamwe mu badandaza b'ivyo binyobwa bagaragaje amakenga yabo ku basanzwe baserukira ihinguriro Bralirwa Delege bacururiza ibinyobwa mu mamega mu kinyegero, mu gihe ngo ibinyobwa biva muri mega ngo bija mu madepo bikabandaniriza muri mini depo, ngo gutyo bikabona gushikira aba badandaza ngo nabo bakabiha abenegihugu. Aho rero ngo niho hava birya mu byo kwikika mu kiza bakaduza ibiciro, kuko ngo baronka ibinyobwa gake kandi ngo bategerezwa kuriha igitasi ca buri mwaka. Abandi nabo bagakora ingendo ndende kugira ngo babironke, kuko ngo bitangirwa kure cane. Mu gusozera kandi Musanteri yavuniye akagohe abihereza ibinyobwa batera induru ngo nuko ngo batabironse. Agira ati uwumva agwaye inyota ku buryo abuze inzoga yoca apfa, azokwerekane urupapuro yandikiwe na muganga kugira ngo zize abe ari we baherako. Nayo abagabo bitwaza ngo imfungurwa ntizorenga umuhogo batabonye ngo inzoga ngo ntibamenyere kubimirisha amazi, ariko kandi ngo ntibasubire kwibonekeza inzu z'uburiro ngo resitora zicururizamwo ibinyobwa vya Bralirwa, kuko ngo baca barira amatama byose ngo bakagurisha ayo bishakiye. Ico mwomenya kandi kuri iyi ngingo nuko muri iyo nama yari yatumwemwo na baserukira Bralirwa muri iyo komine kugira ngo bashobore gutanga umuco ku byo abadandaza babidogera, ariko bakaba batashoboye kuhashika. Ariko Musanteri akaba yiyemeje ko agiye kubarondera vanguvangu ngo mpaka ivyo bibazo bitorewe umuti ku neza y'abenegihugu. Akaba rero ari inama yari irongowe nyene na Musanteri. Reka rero mbashimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru yacu yo kuri iyi saa dusozera ngaha, tuze gusubira mu makuru araza kuba agezweho kuri iyi mbonesha kuri yanyu mukunda cane imwe Rudende Isange TV, ishene ibashikiriza amakuru n'ibiganiro bibe bigezweho kandi biba vyakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi.